abarundi benshi cyane cyane bagwire mu gwaruka babandanya baja kuronderera ubuzima mu bihugu byo hanze. Hano rero nk'umugambwe uri ku butegetsi twavuga duti mubona ari iki gituma runo gwaruka rubandanya kuja kurondera amahirwe mu bihugu byo hanze? Mbega ubwo nico bari kimenyetso cyuko hari ibitagenda neza mu kazi? Kurondera ubuzi hanze, tena kwanda kubwira kurondera ubuzi hanze burya singorane. Abarundi bamenye kwibana. Turi miliyoni zirenga 13. Duharuye kilometero kwadrate n'abantu hafi amajana 5 kilometero kwadrate mu gihugu. None bugi kilometero kwadrate kimwe cyo tunga abantu amajana 5. Tugiye mu biharuro bisanzwe basi. Mu kilometero kwadrate imetero igihumbi ku gihumbi. Woshiramo abantu amajana 5 bakabaho umwaka wose. Tuje mu bintu tekinike tudapana kuza turagira ibishobisho ngo abantu bagiye Dubai, ngo abantu bari South Africa, abantu muri Zambia, bari muri Malawi. Rero iyo babishoboka bakagenda bafise ubuhinga bwo gukora no hanze nta ngorane ziba zirimo. Nuko bamwe bagenda badafise n'ubushobozi ushobora kubatunga hanze. Muga jewe n'ubu ndemeza yuko atabana amajana 5 ku kilometero kwadrato hanyuma ngo ashobore kubaho neza. Nicyo gituma hamwe nicyo gituma dusimiriza abantu mu by'indero tuzane ivyigwa bituma abanyagihugu ahari hose aba mu Burundi no hanze ashobora gukora akazi. Hanyuma amahera yinjiye dufise umuriyoni ndagobana kwa karorero tuba dufise miliyoni 3 hanze y'igihugu. Umwe wese ahembwa amadolari amajana 3 dufate makeyi. Hanyuma akinjira idolari ijana rungikira mu muryango cyangwa kuri konti we mu Burundi hagiye ibihumbi 3. Tuba dufise miliyoni amajana 3 z'amadolari ku kwezi yinjira mu gihugu ku makonti y'aba diaspora. Ayo mahera arengeye kure amafaranga dukeneye kugira mu Burundi tubeho. Kugira tubeho neza dufise igitoro, dufise umwavu, dufise imiti, dufise ibintu ibihumbi miliyoni 100 z'amadolari zirakwiye ku kwezi. Nicyo gituma ugiye hanze ubishoboye genda guhakarorero kuko ndamaze kugendera ibihugu bitari bike. Emirates nayigendeye, Qatar nayigendeye, Saudi nayigendeye, Oman nayigendeye, Bahrain nayigendeye, Kuwait naragiyeyo. Hajya hose hari ubwo buzi n'ahandi. Ibihugu nka Thailand, ibihugu nka Philippines ni ibihugu bifise abakozi benshi muri bihugu by'Abarabu. Leta yarashizeho kuko bo bagiye bafise indangamutima zo muhira bakoresha ngira ngo icya gatatu cy'amafaranga yose baronka baheruka mu gihugu. Niho ibihugu bironkera n'amafaranga mva makungu. Natwe rero igikomeye suko baje hanze. Igikomeye nuko bagiye hanze bomye yubavuye gusa bakamenya abo basize cyangwa imigambi bakorera mu gihugu. Umuntu ashaka kugenda hanze agakora n'umugambi wo mu gihugu ugasanga ariko yunguka habiri. Hari akarondera umutahe ino akagira investissement. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Jewe sinvuga nti abantu bareke kuja hanze muga gusa bogenda bashika bakora bateguwe.